Hello guys, mumeze neza murakomeye nizere ko muguwe neza mushima Imana nkuko natwe dushima Imana ni vlog ya munezero kuri mikro TV nkuko vyama nkabansuye kuba kumwe na Diego aho tuje kubandanya ivuko twari twatanguye samedi mwarabibonye bari bariko barashinga umurima hamwe no musi naho bakaba baje guteramo tubwira ingene vyagenze. Merci beaucoup. Baramukije abantu bose ariko barakurikirana BITV. Igikorwa nkuko mwagikurikiranye guhera ubwa mbere twatanguye novuga twegeranya amacupa atabora tuyakura mu mpande zitandukanye hanyuma turaza turategura umurima wacu no musi rero twazindutse tuza guteragiramo imbuto nkuko mubibona uno musi twashoboye gutera imbuto zitandukanye harimwo irengarenga, ikarote, ibitunguru, oignon blanc na oignon rouge, twashoboye guteramo epinare nkuko mubibona. Hanyuma kandi twongera tugira ko turatunganya ico bita pepiniere aho twashoboye guteragiramo imbuto nk'izo nyene tushaka ko tuzogenda gutera mu bindi bibanza novuga tuzobandanirizamu kino gikorwa. Uno murima wacu twahisemo gutera novuga ibiterwa bitamara umwanya munini ego o max bimara amezi hagati ya 2 n'inusu na 3 so dushobora kuba twahejeje kwimbura novuga ituro ya mbere. Kino gikorwa ntitwahisemo kucigumana twebwe twenyene twarifuje yuko twogikorana n'abandi bantu rero nkuko mubibona twashoboye abo twari twiteze baje hari ababanyi ngaha basanzwe batuye muri kino kibanza hafi hariho rero n'umugwi novuga club d'environnement kuri lycée d'excellence Ngagara kuri iryo shure novuga baje kwifadikanya na twebwe aho twafasha akanya kanini ko gusubira kwibukanya novuga imice mikuru canke ngena bakwiye gukingira ibidukikije no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe nabo basanzwe bari babifise bimwe babifise mu vyigwa bimwe twakwita amateori ariko twiko turagerageza ngaha kwerekana yuko dushobora kuva no mu mateori ariko tukagira ico dukoze cane mu gukura ino micafu isanzwe ari micafu novuga yonona cane isi ndimwa tukaheza tukabiha ubuzima bugira kabiri nkuko twatanguye tubivuga. Murakoze. Uno munsi novuga yuko nta gikorwa novuga cyane nta catugoye kirimo cyane kubera imbuto twarazirondeye nivyo zirazimvye ugiye ariko ikintu novuga cameze nk'ikitugora gatoya ari naco catumye duhitamo kwitunganiriza pepiniere yacu twararondeye imbuto zo gutera ziratugora gatoya twaragiye mu bigo bisanzwe bigwiza imbuto nko muri izabu nk'akarorero twasanzeyo imbuto nkeya cyane twashoboye gusangayo irengarenga twashoboye gusangayo n'izindi nkeya ariko hari ayandi mavariyete yandi yarakwiye kugwizwa cyane nico numva kugira ngo abantu bose bakeneye gutera tuno turima tw'igikoni baronke imbuto zitandukanye amakonkombre amaepinare amabeterave n'ibiterwa novuga ngirakamaro ku buzima bw'abantu bashoboye kubyihereza kenshi gashoboka. Igikorwa ngena kigiye tugiye kubandanya tuvomera no murima wacu hanyuma mu ndwi zindi zikurikira pepiniere twagize hajya murayibona igeze gutera duheze dutunganye novuga imirima amashure twavuga tumaze gufata amashuri 3 hariho lycée d'excellence Ngagara hariho lycée de la dignité hariho ni yahoze ari Saint Albert sigaye lycée sigaye bayita novuga Ecofo Ngagara quartier 6. Murakoze. Igikorwa kucikorera ubwa mbere hariho ivyo mugora yo turondera hanyuma tukamufasha hanyuma novuga nababwiye yuko akamaro tuba turiko turakura bino bicupa bitabora hanyuma bigaheza bikamugirira akamaro imiryango canke amashirahamwe bifuze ko tubatunganiriza uturima nk'utu nukuri barashobora kudusanga dukorera kuri mwirohero muri centre ville de Bujumbura avenue de la Révolution numero 20 barashobora kutwakura canke bakadusanga ku mbuga zacu bakagira ico ego kuri Instagram kuri Twitter ya Action for Impact
ibikorwa byaramaze gushika ko turiko turakora. Murakoze. murime ivyimbuka. Merci beaucoup. Murakoze cyane. Bizomere neza tuzoze turarya imboga. Yego murakoze cyane. Courage. Yego. Namwe mwatwumvise turabashimiye mubandanye mwitaho ibikorwa nk'ibi mugerageze gushigikira abantu nk'aba bafite imigambi nk'iyi yo kwiteza imbere kandi iteza imbere n'igihugu. Mugire amahoro.